umugwi ujejwe gukurikirana kugwanya no gukurikirana hafi kiza COVID-19 waragize inama. Umaze kugira inama urabona yuko kubera ko abene gihugu ivyo twagiye turabasaba bagiye babifata nka nkama, kandi twihweje yuko ikiza COVID-19 uno munsi cagabanutse cyane. Mugabo nsaba yuko atawuca yijajara ko tubananya dukurikiza ingingo zose zafashwe na leta kugira twikingira iki kiza. Tukihweza rero kandi yuko hariho ibibanza abantu benshi bahurira mu byatuma hariho abafise ibibazo bicanke biriya bitora inyisho. Uwo mugwi wafashe ingingo yuko usubira kugurura ivyo twita sona. Ko sona zisubira kugururwa, mugabo tugasaba yuko abajejwe intwaro bakurikirana neza ku munsi ibijanye n'isuku aho hantu habera sona. Tugasaba yuko abajejwe intwaro bakurikirana ku munsi ibintu bibera ahantu habera ivyo bita massage, ko ya migenzo yacu myiza y'abarundi ibandanya yubahirijwe aho hantu hose habera massage. Ko bamasana babakwiye kumasana ko atari habo masana ugasanga bivyaye ibindi. Ivyo nivyo bajejwe intwaro bahamagarirwa gukurikirana. Uwo mugwi kandi warongeye urabira hamwe ikibazo kijanye n'amakaraoke. Duca tubona yuko le karaoke nazo nyene twotenzura gatoyi, le karaoke zikaba ku munsi le weekend gusa, sauf dimanche ko kuwa mbere n'umunsi wa kazi, ku munsi wa gatanu ku mugoroba no ku munsi wa gatandatu. Mugabe izo karaoke zigahera saa 4 y'ijoro.